aba bantu kubona bagenda muri Nations Unies bavuga bati twebwe ntidushobora kwitirira ibi bintu vyabaye ko ari genocide. Nta na hamwe yaba leta n'abandi baba ku maradiyo nta n'umwe avuga crime de guerre, nta n'umwe avuga crime contre l'humanité. Ikibara gishinga ni genocide, ko bavuga bati iyi irinzwe ifatwa kuri naka bizaba biheze. Iyo ako kayigo niko jewe nshaka kugarukako. Ego kuko abarundi aho tugeze womenga igihugu twarahevye, noronka ico noba ndonse igihugu habe namba. Iyi CVR ya twagwa na ndayicariye numvirije uyu mani ratunga Zephirin imbere Nations Unies yavuze ati twebwe ku bwacu CVR yaramaze kuvyitirira izina. Bwa mbere kirazira kuko nta burenganzira ifise bwo kwitirira izina ivyo bintu vyabaye, nta burenganzira ifise. Twagero iwanyu mwemere ibi bintu turimo turavuga mu birabe mu bihizina. Mugabe ikibazo mbega ni kuki bagende kuvuga ibya 72 gusa batavuga n'93? Baca bavuga bati bariya basigura ko byaheze byamaze kuronka izina. Oya, ntibiremezwa na Nations Unies. Gusa ikibazo ni kuki leta yitwa leta iserukira abahutu, iserukira abatu, iserukira abatwi, iserukira n'abandi, igenda ivugira ubwoko bumwe. Ntumva ko ari kwiyambura agashambara? Bari bakwiye kugenda bavuga bati twaratohoje ivy'irindwi-na-kabiri, twaratohoje ivy'icenda-na-gatatu, ndetse bagana ko byabaye 35, 69 byose bakagenda bafise pake ikwiye. Bakavuga bati twebwe tuje harabaye ubwicanyi, twebwe ntitubwita izina, mwebwe ntiwamfise uburenganzira bwo kubwita izina, nimuze muturabire. Iyi CNDD-FDD turiko turavuga ibya CNDD-FDD ibiri mirakora c'est de bonne guerre, kuko iwa bavuga bati erega nitwamenyekana tukaja habona tuzofatwa. Reka rero tugira amayeri yose tubihindukize bifata inzira dushaka, gutyo tugume dukingiwe. We warisha abantu ukavuga uti jewe nabo ndiko ndatwara ndagirizwa ibinabiriya, none woca uvuga ngo reka ndabitumbereze ngo bice mu nzira nzofatwa? Reka ikibazo kiraho nyene. Uyu munsi rero icabwirizwa kurazishinga abarundi, abahutu n'abatutsi bari hamwe, hoboneka intwaro yindi gute iza igadoma kurutoke ibibazo kugira ngo uwo muntu wese azi ko yishe umuntu, uwo muntu wese yagirije ko yagizeho nyabwoko kandi akabutungane butarenganya. Iyo enquête kazi kaba atanduru zirimo ziraba mu gihugu, enquête igihugu gitekanye.